Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Ndagize mwiriwe mwebwe mwese mukurikira ibiganiro vya Beat FM. Uwe muri kumwe sundi ni jewe Titi Elijah, aho nje kugira ngo tumarane akanya gato. Uyu munsi dusanzwe muzi ko mama tuganira imisese mwijoro ku mugoroba ikiganiro c'urukundo. Uyu munsi tukaba dufise sije idasanzwe, sije ivuga ati mbega telefone yoshobora gutuma icizere ku bakundana kigabanuka. Ndibaza ko muri benshi muko murakurikirana ibiganiro vya Beat FM mubandanye muryoherwa n'uturirimbo mumviriza, aho ngira nze mu kanya tubisigure tubabwire vyinshi ku rukundo. Tubabaza ko telefone ishobora gutuma urukundo rw'abakundana rushobora guta agaciro rukagabanuka, icizere kikagabanuka. Reka ngire icyo tuvuze ko mu kanya mubandanye mukurikira ibiganiro vya Beat FM. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Ego, hari benshi bagenda baravuga byinshi kubyerekeye icyo kintu, kuko urukundo hari benshi baruha agaciro gatandukanye. Hari abo twagiye turaganira bambwira ko telefone iyo kenshi imaze kuzana urwanko ku bakundana, ni hajya kenshi ukunda gusanga nk'umuntu muri kumwe, abakundana mukundanye muri kumwe, umuhungu n'umukobwa, ukabona amatelefone aguma sona, ninde agutelefona, ninde ashobora undi akwandikira ama message umwanya wose. Aho icizere ku bakundana kiba kiratangura kigenda. Aho naho ni muri cya gihe umusaba telefone ngo mpandabe icyo kintu message urabe cyangwa iyo apere akanka. None ibibazo biraza biratandukanye, biza bitandukanye, aho ushobora kwibaza mbere ushobora gushaka kundabira muri telefone kubera iki je nanje sinagusabye telefone yawe. Ibibazo ugasanga birabaye byinshi. Mbega wewe ushobora kubikumviriza Beat FM, ushobora guha icizere abo bariko batizerana ku bwa telefone, ubaha icizere cyagute? Kuri jewe ndibaza ko telefone ntiyari ikwiye gutandukanya abakundana, kuko urukundo rusumba byose. Urukundo nigo byose. Egera wewe mumvikane, umubwiza ukuri, umubwira ati uwo telefona n'uyu, uwo ndondera n'uyu, kuko kenshi urukundo rumaze kuzamo ibintu cyizere gike. Cyizere kimaze kuba gike, umenya ko n'urukundo ruko ruratituka. Benshi musanzwe mumenyereye mwumviriza tuba dufise umutumire, tuba dufise umuntu, ariko uyu munsi twashimye kuganira twenyene kuri iki kintu, tunabamenyesha ko ejo tuza dufise umutumire adusigurire byinshi, adusigire ku byerekeye telefone n'urukundo. Mbega telefone zo muri no bihe za WhatsApp, za Instagram, Twitter, YouTube, cyane Instagram na WhatsApp, uzohasanga byinshi. Uzohasanga abatipe beza, abakobwa bazohasanga abahungu beza. Mbega byotuma urukundo rukagira inguvu zike ku bakundana. Gerageza rero uha agaciro urukundo, uha agaciro umukunzi wawe, umenye umwanya ushobora gukoresha telefone,
umenye umwanya ushobora guha umukunzi wawe, ureke kwama uvanga umukunzi wawe. Sinagirije ku bakundana ko iyo telefone iguma isona bisigura ko ari ukuvanga, ariko birimwe amahinyu ku mukunzi wawe muri kumwe. Gerageza muri kumwe uyizimye, gerageza muri kumwe uyikuremo volume canke ibindi, gusa umenye ko umunsi azobibona ari ikibazo. Urukundo ruripfuza mu benshi, rurahuriramo benshi, ariko ntibamenye ingene barutwara. Tuzogenda turababwira ingene urukundo ukwiye kurutwara, urukundo ingene ukwiye kugwakira wowe baruhaye. Si vyiza ko umuntu aguha urukundo rwiwe ukarukinisha. Si vyiza ko umuntu akubwira ngo aragukunda nawe wumve kumengo abivuze ariko arafyina canke ikindi kintu, ariko hariho umwanya abikubwiramo nawe ukumva ko urukundo ari urukundo ukwiye kuruha agaciro. Reka rero mubandanye mwumviriza ibiganiro bya Beat FM. Ejo turabemereye ko nk'aya masaha tuza dufise umutumire azatubwira byinshi kuri telefone. Mugire ijoro ryiza, mubandanye mukurikira ibiganiro bya Beat FM, kandi mubandanye mukurikira na Beat FM kuri YouTube, kuri Facebook. Ibiganiro byabo bandanye birengana. Dusaba n'abantu bose cyane cyane bafise ingabirano, bafise ibitala, bafise babandanye batwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp ya nimero akamenyetso guteranya 256 95 50 67 234. Mutwandikire, mubandanye muryoherwa natwe kuri Beat FM. Mwari kumwe na Titi Elijah. Mugire ijoro ryiza. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM.